reka tuguhe ikaze ni kuri Indundi Web TV twama turi kumwe nawe uno munsi urabona yuko turi kumwe n'umuririmbyikazi reka mbanze ndamuramutse n'amahoro n'amahoro waberewe merci beaucoup ati ngo abantu usanga baberewe bikagora kubimenya mbwa urumva ko yashimye yabibonye yuko aberewe umuririmbyikazi Rashili nivyo nzi jewe reka nawe yidondore ku bintu tutoba tuzi kuri we hama ego nkuko wabivuze ni Rashili ego hama ndaririmba hamba bwo kuririmba kandi narinjiye mu masinema ego navuye ko ari byo cyane cyane ari ibintu adashaka kutubwira ibintu bya sport arabikarira ibintu bya sport arabikarira birafasha mu kuririmba uko iyo umuntu agize sport bicaye bimufasha ngo ni ibintu by'amabdomen cyane vraiment sanzwe ndumukinyi wa volleyball ndase equipe nkinira ego nazo nyine ndabikora mwamubonye kandi ni byinshi aza kutubwira cyane cyane ku mwuga wiwe nkuko twama tubabwira ababishoboye abaririmbyi twama turondera cyane cyane iyo bari kugira baheze batubwira ibikorwa byabo Rashili nk'umuntu gukurikiranye ubu avuga ati umuririmbyi ndashaka kumumenya Rashili ubu afite ibikorwa bingahe kuri YouTube kuri YouTube novuga yuko ibikorwa ni byinshi cyane ndafite ama audio agera kuri 22 nkagira n'ama video ane gusa ariko kandi nkabizize ko vuba hari yindi video nzosohora ego kugira zishobore gukwira zitanu ku muririmbyikazi kugira yitange ashobore no gushira ibintu byiwe kuri YouTube abikore nyene bikorekene igikorwa usanga ngo kiragoye Rashili wewe bimworohera gute sinavuga yuko byoroshe ndetse ko ari najewe ndanavyikorera nje nishira indirimbo zanje kuri YouTube cyangwa ibindi biba bikenewe ku marezo social ari je ndavyikorera navuga ko bitoroshe mu gihe umuntu atasupport afise bivanye n'ubundi buzima umuntu abayemo gasanga yiruka hariya na hariya kugira arabe yuko aronka agasabune aronka iki ntibyoroshe cyane nico gituma kenshi twama dusaba kuba bishobora turakeneye support yabo turakeneye yuko badushigikira nico cyane cyane nkunda gusaba kuba kunze ibikorwa byanje cyangwa kuba yabonye ibikorwa byanje akavuga ati no mushigikira n'ukuri ni kariwe barisanze kugeza aho ushitse ubu n'ibikorwa byawe bikaja kuri YouTube nta muntu n'umwe arashobora kugira ico yunganira mu bikorwa byawe ego hari abahora bamfasha bakamfasha ku kijanye na audio ariko aho tugeze ubu umuntu arakeneye gukora ama video kubafasha ama audio vraiment ndabashimira cyane baramfasha ariko ubu ndakeneye support wo uvuga ati ndamufashe kijanye n'amasanamu byonshimisha cyane ngo biraryoshe cyane iri kurakora igikorwa ugashigikirwa n'abavyeyi Rashili wewe ku ruhande rwiwe bimeze gute je muhira n'ukuri nta kibazo na kimwe mama ni bon papa ni bon bose baranshigikira kuko ni indirimbo isohotse nizeye ko baba ba mbere mu kuyumviriza kuko iyo ndi muhira turumviriza ari kuri televiziyo cyangwa ndi hose kuri YouTube cyane yanje barakunda kuja ko nabonye ego indirimbo shasha ihari ubu ya Rashili aturirimbire gatoyi hama tuce tubandanya nawe atubwire cyane cyane kuvyerekeye umwuga wiwe ayo mperuka gusohora hari shasha nayikoranye n'uwitwa Henry yitwa Akabando ogiye kuri YouTube cyane ukandika Akabando nizere ko ucuyibona iravuga ngo mumbone ijisho ryanje kuko waremwe ku bwanje ni wewe Kabando nitwaje inkomezi z'urukundo zinganje inkuru urugamba rw'urukundo ngwana ni umbera inkinzo nanje nzokwandaza kugeza ku musozo muramwiyosi yawe ikuri mu magu yanje umugisha nawe narugira burya yarantangaje gukunda ntuvyigishwa namba mora mu ma feelings boy uri royal loyo mwumvise n'ijwi ryiwiwe Rashili urazi ko umuntu wese agira imigambi yiwe akagifuza gushika ngaha Rashili wewe yifuza gushika ku biki ubu abona ko atarashikako ni byinshi ntarashikako kuko ngerageje kuraba nkaho mbaye usanga ari bake bazi Rashili nishininde ndiko ndiyumvira kubera nari maze igihe mfatiriwe bivanye n'ibya school bikaba byaramviriye mu kayira
nizere yuko umwaka uza nzozana amaproje mashasha yaba ku ruhande rwa music cyangwa na cinema. Nizere yuko ego biragoye kubifatanya ari bibiri, ariko nizere ko nzogerageza kugira ibikorwa byanje bishobore gutera bija imbere cyane. Ego byose azobigerageza kandi byose arabikunda, mugabo harabaho ico umuntu akunda gose. Utwibira akabanga cinema n'umuziki ni cahe ubona ati uno munsi bambwiye ngende mu cinema imisi igahurira umunsi umwe kandi n'isaha imwe, ahantu no prefera kugenda ni hehe? Cyane ngerageje ubu kuraba cinema narabonye ko ari bon cyane, nico gituma nzovuga ati umwaka uza nzoshira ingufu nyinshi ku cya cinema, hama cya music naho nzokora atari cyane. Uvuze ko ari bon, akanoti kinjira ego basi ntubura na dukeya paraporo y'umuziki. Umuziki urakora kaja kuri YouTube, nta n'ikintu na kimwe ugera ugira mugo muri cinema vraiment narabonye ko ari bon. Nico gituma gusa sinzoheba umuziki kuko ndawukunda, ndawumazemo igihe kinini. Nico gituma basi nzovuga ati nzobifatanya byose. Ego urakunda umuziki kandi urumva umengo nta na kimwe urashobora kuguha ngo hamwe uvuga ati ndashimye. None ico ubona ko cokogwa kugira umuririmbyi no munsi abeshweho n'umwuga wiwe ni giki? Icyo mbona icyambere na mbere tubuze abadushigikira, kuko ugerageje kuraba mu bindi bihugu sinzi ko baronka amamega byoroshe cyangwa iki, urasanga n'abanyagihugu baho indirimbo igiye kuri YouTube mu minota ingaho usanga views sinzi. Twebwe natwe ugasanga indirimbo iramaze ko n'uwo mwaka nta na views 5 ushikana nta niki. Kenshi biratuma ducika intege, nubwo tuvuga ati hari ahantu dushaka gushika turakora, nubwo nyene hari byinshi bituma umenga umuntu yobiheba. Cyo gusaba abantu ni ukudushigikira, kuza baraja ku YouTube channel yacu baraba ibikorwa byacu, ndetse n'abandi baririmbyi bakabashigikira. Nibaze yuko umuziki w'u Burundi natwe azogera igihe ugatera imbere, hamwe twiruza tukavuga ati basi. Uri umuririmbyi kandi ijwi ryiwawe rigera kure, n'uriko arakurikirana ikiganiro canke uwo wese yakibonye akagiha mugenzi we, n'akamwa kahe wotera cyane cyane abasanzwe bakorera mu buhinga ngurukana bumenyi, badufasha kugira dushobore kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, akamubatera bavyoroshe canke bagumiza aho nyene bama bagira kugira umunyagihugu wose yoroherwe kuja cyane cyane kuri YouTube, kuko ibya Facebook byo ngo biroroshe na WhatsApp. Akamubatera akabona batera nuko bogerageza naho nyine bakavyorosha kujya kwa Facebook. Umwe wese ahari abari ruguru ari he usanga byoroshe, kuko henshi nka ruguru usanga ama connection agoye, ushobora kuja kuri YouTube canke uje ahandi kuri Instagram usanga bigoye. Rero twasaba yuko ngira ababijeje nyene buraba ubuhinga bakoresha kugira ama connection hose azaranyaruka y'abaruguru canke mu gisagara. Bizodufasha cyane ko abantu benshi basigaye bikundira Facebook kurusha izindi mbuga zose. Rero ugasanga yigurira mega za Facebook gusa, nikibazo kugira za ndirimbo zacu nazo zishobore kuduga. Ati abantu baje kuri YouTube usanga ari kibazo, n'abadukurikirana benshi imbere usanga atari nabo ngaha mu Burundi. Ugerageje kuraba hari gusanga bakweretse za hehe hanze, abo ngaha mu Burundi vraiment biracari kure cyane. Mbe bibaze yuko kuja kuri Facebook cyane ni kuba bayikunda canke ni kuba borohewe nico giciro? Ni kubera boroherwa. Sino na YouTube hariho abavyifuza mugabo bakabura amamega yo kuja. Ego nuko indoto za Rashidi umuririmbyi arota kudoririmbana nawe? Hani wacu. Ego hani wacu mu bahungu bavuga Fizo na Saturday bikunze c'est bon. Mu bakobwa naho nkavuga ati abazi imbere cyane Shani Queen na Esther. Ego muruko muri abo bose ukeneye ko muzoshobora gukorana n'inguvu zaho uri kurakoresha kugira uheze ubishikeko? Je navuga ko ku ruhande rwanje ndiko ndakora, kandi ngerageje kuraba hari abo natanguye kuyagisha bukebuke, nazi ko byose bihera mu biyago ugasanga ibintu byakomeye byageze kure. Nizera yuko bukebuke
bazomfasha bakampa iyo support bakampa iyo featuring kandi nzobyishimira cyane yego wamaze kumva Rashiri ibyifuzo byiwe akaba ari n'abaririmbyi bakora dukurikirana izere ko iyo chance bace bayimuha muri iki kiganiro nyene muri description ngaha uraza kubona indirimbo ziwiwe turaza kugushirayo link y'indirimbo ziwe uko yagira disoranje cyane izo zifite amasanamu mwibonere mbega Rashiri ku buryo bwo bw'amasanamu biraheza bikakorohera kugira iheze ije kumugaragara novuga ko bitoroshe ntagiye kwibeshera ndafise groupe yanje ya WhatsApp irimo abantu bakunda ibikorwa byanje kenshi iyo hageze igikorwa ndavuga muri groupe nkavuga ati ushoboye iki urashobora kunterera agasanga uburyo bwaje buraza uko nyene cyane kuri page yanje ya Facebook kubankurikirana agasanga uburyo bwo gukora video bwaje uko sino nkajewe nyene hashi navyo noshobora ego hari ababa bashaka gufasha abanyamuziki muga gasanga ngo ari ibintu bidashobora kuborohera nawe nyene kuko nawe nyene ari ikintu bashobora kugusaba kugira muheze mukorane neza ugasanga aragusaba ati umara iki gihe udasohora canke mu buryo bwo kuba umengo ube utagaragara cyane mu bantu uko kuntu wewe ugukoreshejwe urumva yuko uwo muntu mwokorana je ndumva byongora cyane byongora ariko mbona yuko basi yo igikorwa twagikoze hari yindi avantage ndiko ndabona mwico gihe no kwemera nkihangana sina nta kintu ndabona binyungura ndumva ariko ntovyemera no bishobora ego Rashiri kuvyerekeye inyambaro hari ico bisa bisana n'impano yo kuririmba uru mu star nyene utegerezwa kuba uri sexy besi wambara ego urashobora kuvuga yuko wambara ukaberwa mugabo abantu bakabona yuko umenga sinzi asino utegerezwa kwambara basi nubwo zibi za make mugabo ubegwa ego kubegwa ni ngombwa canke kubegwa naho bivana n'umuntu kubegwa naho nyene bivana n'umuntu ko ari uwambara izamesha ugasanga ntizimubereye akarutwa n'umwe yiyambariye izamake ego nuko mwamwumvise Rashiri ikintu uriko uradutegurira ubu vuba abakunzi bawe bo kwitega hariho video narahije kugira record muri studio ariko nsigaje gukora video nizere yuko bo bazoyibona nimba atari banga ugenda utubwiye n'akazina janke oya muzoyimenya vuba vraiment yego gusa nizere ko no mwaka uzohera ndekuye indirimbo zibiri kandi zose zaraheze muri studio indi ni featuring n'umukobwa akandi nizere ko bazomumenya vuba nawe nyene yego ku mugambi nawe w'ibiteramo ibiteramo novuga yuko ego mugambi ndawufise kandi kuri Noel entre Bubanza na Cibitoke nizere yuko kuri Bonane canke Noel bazombona ego barakwiteze ndetse no ngaho bibaza ko umaze gushikayo mbega igiteramo umaze gukora uvuga ati jewe iki naho ntashoboye ku bintu by'uburyo twobanza ko tukabyihoza narashoboye kwakirwa n'abantu nanje ndaheza ndanashima sinavuga ko hari ibiteramo byinshi maze kwitabira uretse ko ibyo nagiyemo byinshi ari ruguru Makamba Karusi wacu cyane niyo nkunda gukorera Muyinga ndibuka yuko byari biryoshe vraiment kuko abantu benshi barishimye ukaronka n'utugift turi kuri scene ego navuze ati niyo hantu hambere navuze ati wow ego mbega yo dukundira iyo concert akazoyitwereka kugira abakunzi biwe babandanye baryoherwana nawe mbera Rashiri ikintu nyamukuru wewe witwararika iyo ugiye guteranisha abantu ni giki icyambere nitwararika icyambere nukuja kuri scene usa neza ukiyaranje nyene ukambara neza biratuma watira n'abaje kukurorera ariko cyane navuze n'icyo gusa nkunda kwitwararika cyane nabyo bindi vuga ati je hari na katika abantu bose baraza kuba abana bagatuma biza mu nyuma umugabo wabanje kugira look yabya ituma nyene watira n'abari hanze bakavuga ati mwahonje ego ibintu byo gukatika birakorohe si cyane ndagerageza ubwo buke rero hariwe dushaka yuko iyo umuntu akatitse kuri scene abantu bararyoherwa kandi bakavuga ati uyu muntu ni wadanje umuntu yaje atwiteguriye twizere yuko cameraman niyo dukundira kugira uhaguruke ngo dukatikire ngo indirimbo yawe gato
antuka turabijeje yuko abamaze kumubona kuri YouTube yiwe ndetse n'abamaze kubona ibikorwa bye barabona yuko ibintu byo gukatika nimba ari kurya canke yongereze urakunda mbere buryo umuntu aguhanura cyane vraiment cyane ndabikunda ego akakubwira ati uku kuntu wari kugira gutya hama nawe ugaheza ukabikorera benshi bakunda kumanura kandi impanuro zabo nibaze ko ngiye kuzikorera ko cyane kugira travail nyinshi barabimanura cyane ngo abaririmbyi kazi kirazira kuvuga ko bafise abakunzi urafise umukunzi wewe aya ubu nawe mfise vraiment baja nimba hari yacataga imihoho nimba adahari kuko barikora dukurikirana henshi barikora dukurikirana ego ati Rashiri mu bundi buzima busanzwe Rashiri akunda gufungura iki jewe sanga kundi umuceri cyane vraiment iyo uriye umuceri indi umuceri ndumva yuko nafunguye aba kuvyerekeye ibyo kunywa turoga twarananiye nagafana gusa nta kindi kintu guys wumvise niba bitwara niba musororera nabyo kumugurira ibintu by'amarikoro no kumunywesha udufana Rashiri rero nizere yuko nk'ikibazo utarashobora kubazwa kuva aho utangiye kuririmbira wifuza yuko umuntu yokubaza nakanya ni gwawe umenga byose barabimaze vraiment nanico ubona yuko gifite ko madidane ushaka kumenyesha abakunzi bawe nukuri ntagihari byinshi barabimbajije kandi naragerageje kubyishura ego umukunzi wawe ariko aragukurikirana akajambo kanyuma umubwira cyo nomubwira ndabashimira cyane nkashimira support bampa cyo ndabatumira nyene n'icakindi barakizi kuja kuri YouTube channel yanje ni Hashrinish tagira sabona kabinkorera ega kamfasha no kugira amapartage ahashoboye kandi barazi ko nama ndabibashimira cyane ego wamubibashimira kuko kenshi turakubona urakunda kuvugana n'abakunzi bawe kenshi Facebook gusa ukunda kuburi live Instagram urakunda kuja kugira ushobore kumva ivyumviro byawo mbega hari icyumviro bamaze kukubwira wasanze ari ico ugikoreyeko cyane vraiment narabikunze kugira live kuri Facebook vraiment nasanze ari ibintu bya mbere kuko hari benshi batari banzi bashoboye kumenya kubera irya live namangira bituma bashobora gusimbira no kuri YouTube channel yanje kugira bashobore kunshigikira kandi ku manuro bama rimwe na rimwe turagira n'ama rencontre namambona yuko n'abantu banshigikira cyane kandi nanje ndavyishimira kuba mfise abantu bakunda ibikorwa byanje ego reka tugushimire mugabo ntitukwemerere kandi ngo ugende uko nyene uri muririmbyi kandi utegereza kuturirimbira canke numva ngo n'umwuga wo gukina amareresi yatangiye kuza mu mbe burya ego yaje kandi ngo mumwitege mbe burya no mwireresi ndashaka kubwira Karore wokina ubwo nyene gakadukinira ndabishobora Rashiri dukinire ubwo nyene baragufatanye message utari ruziga yuko bofata muri telefone ndi kumwe na sheri wanje baragufatanye message utari wizeye yuko umusheri yoyibona ubwo nyene arayifashe ukuntu wo kwisobanura ukuntu wo kwifasha kugira uheze umwemeze yuko bitari byo gusa bwa mbere iyo ufatiwe mu ikosa haraba ikintu nyine uko nyene ushaka udukinire tuboneke nk'umuntu afashwe mu ikosa bene ukuri ndagusabye ibyo wabonye si ibyo gusa nari kuja en action ari ukarankinisha tu nusanga biryoshe kameramani ntabwo bashafise ngo waze ngo agukirishe kugira atwemeze ko yamaze kugufata isura ibonye yuko ifashwe burya ntawe uyiyobegwa nyine mugabo uragerageza gukaba situation kuko n'umuntu ashobora kwihenda akandika message itari ivyo rero nuko urabisigurira jewe nuko bari kubimusigurira reka tugushimire Rashiri aturirimbire gato yihama duheze dusezerane okay umutima uratera bebe ugatera kubwawe wewe naratwawe kubwawe bebe ndi nyeguye umutima wawe kuko ari we
wanyigishije isi y'abakundanye kugeza ndibaza kuki tutawumanye umpa kwicuza umwanya banesheje muri kahise. Oh baby. Nuko Adijo mwari kumwe yari kumwe na Rashiri ni kuri Indundi. Icyo tugusaba no gukurikirana ibikorwa byacu, yaba ari sport urasanga hajya, yaba ari gutwenga imbavu zikuma, Mutima la Comedie ari hajya, mu biganiro byacu bitandukanye twama turi kumwe nawe. Turagukunda, gumana natwe, amahoro ahiwanyu.